mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka 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 hari igihe nihweza ibintu ukora nkumva ndataye umutwe hajya urakomeye cyangwa ntunze umusazi sinabimenye uheruka se waje ukamigazwa hejuru yanje ukambwira ngo urakuze ngo nta bugugu wokora okay mbwira wari gukora iki cyatumye uzigiza inkono bikamera kujya nk'amakara mama mbabarira nasamane ariko ndoze ivyombo nibagira gushiramwe amazi ngiye kurabasanga cyaziki kandi yabaye paralysis zibatetwa ntuzosubira kumpamagara nyoko nimba udashaka kugorora iminzoroca wari kuroza ivyombo kutavuga ko wari kuroza umuzimu wa nyoko hamwe umuntu ko nkuyari nkashika ngaha wewe amazuru wari wayashize hehe ndakeka ivyo birahagije ko uvuga cyane nako ibihindura ntibiri busubire mu amazi kumbabura ngo bibire bushashe ahubwo iciza nuko ndakabitegura hama kabitunganya haguruka bagire niyihenda haguruke ngaha urabe ico ndabakorera urazi ko musuzugurana mwebwe kaka ndekura mama ntari nkubwiye ati haguruka mbega umukecuru ahakindaga ku mubyimba wa mama arazi kuvuma amakoresho bwatuvyara cyangwa arazi kuvuma amakoresho bwari bakibintu byose yicayemo amubwiraga ku mubyimba humura haguruka
ubu rero nabanero urabona ko usigaye nyivyimvyako nkategeka akaba ari we bumvira. Ndakubaha ariko umaze kubahuka ugakandagira ku mubyimba wa mama ntacyo tuma ntakubahuka. None wabitobomoye neza wavuze ko utari mama utanakene ko tukwita mama. Rero nta mpamvu nimwe bituma tukubaha. Unaniwe no gusonera abasi bino wasubiriye kana bawe tububaha. Urumva cyane cyo gituma usozugura ko nasubiriye nyoko nkaza nzanya abandi bana. Okay, reka turindira Soni yataha turaraba ububaho wariwe. Aho bigeze sinangi kubaha uko nubwo data yoza akagushigikira Yesu nangi kubaha. Turabiraba. None no ntambara utanguje muri rugo. Ho wibaza bizoca biherera. Ho wibaza ko bizoca biherera he. Marene utogusika kubanza uyu mukecuru w'umugore je ndiko ndabona ntagize na gito yadufitiye atagucira usagumagirani adukandamiza muri uru rugo. Uko siko ndabibona twoca bugufi hogera igihe nawe nyine akabona katurenganya. Ibi abikoze imyaka ingana gute? Imyaka 3. Ibi atakoze mu myaka 3 tubikora ryari? Ko muri umenga rubwo tunga kabiri gusa na gatonya yo twice. Jewe rero basi kama mbaye wewe bana byo warurimo ibi navyo bindeke umwana we n'ujya nyene twitura abana biwiwe. Alezi mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka ndabitangura kandi ndumva ko namushika barababaye ariko ukwiye kuraba ico gukora tukamubwiza ukuri kwawe kuko nimwe bana mwenye nafise n'abandi. Ego ndavyumva kandi ndabitahura cyane. Papa arakwiye kumenya ukuri ariko aho bigeze nta nzira nini mbona ihari kugira ngo abimenye. Ndamaze kurenga inkombe. Ibaze ubageze rwego ko banyagiriza mbona bizemera yarasyo. Rero sinumva ngo ubuze mubwira gute. Nta musi numwe nta mutama ngo tuvugane ndamubwira ariko nawe ku telefone hoho nama niko ndandika ama message ndugika amawotyo tweke basi kunyishura iyo abadisoma birika kunje ariko yabitahuye yavyumvise ariko no gusoma asoma yumviriza birusinzi muri bubigenza gute. Oya reka tugerageze ntucike intege ongere umusaba umwanya hari igihe hazogera igihe yemera kwicarana nawe mu kayaga ariko please niwongere kumva yuko wacitse intege. Ya samesi reka ngerageze ko nwe sinigeze ncika intege nagumije ko ngerageze ariko by'ukuri nta mahirwe nayo cyane kibazo. Tora amafaranga hazogera igihe abafasha mu gihe muzoba muyakeneye bo nabashikana.
frere ko umaze iminsi udacangamutse ufite ikibazo nyabaki? Biraboneka ko ubabaye ariko je nka mushikara nari nkwiriye kumenya ikintu kigutumije ku mutima. Ushobora kwibwira mu mutima ko je atakintu na kimwe no gufasha, ariko ndabimenye sinobura ico mpindura ku mubaro wawe. Kandi noneho twese turabana, nanje ejo canke hirya y'ejo ushobora kugira ikibazo, none ndacigumijemwo vyohererahe? Kugez. Jewe nta kibazo na kimwe mfise. Ariko nyene unakunda umwana w'umuhungu kandi runagera mu bigero. Nkuko n'abandi bose bose babigenza. Bageze mu bigero vyanje. Abangayikijwe no kumenya ejo hatuzanje byameze gute. Nzotuma umuryango gute, nzobana n'umugore wanje gute. Ya. Ona ko Daniela nkunda. Kana ngenda mukunda. Rero samutemba ariko niyumvira ejo bizoba bimeze gute, tuzoba tubayeho gute, nawe uri bogenda ameze neza. Gakara urambeshe kuko twese turakunze kandi abakunzi bacu ntaho barigeze ni nkuko kwawe, ariko sinibaze ko baguma bameze nkuko kandi wowe umeze uko nta n'indwi zibiri zirahera. Kandi Daniela naho zindamubona muri kumwe canke wamuteye inda wanka kubimbwira, ubu niho wowe utanguye kwiyumvira kuri kazoza kanya? Kugez. Burya aho twumva ko bigeze yose. Ikada natwe bona ntabwo ngo turagerako. Gushika ruterana amata. Kakwe karje birantangaye sinzi ko twumvira ko bigeze yose. None atari ico ni giki kindi cakujije amahoro canke ni mama yagushavuje? Mbwira namba ari mama nje kumwihaniza. Urazi yuko rimwe na rimwe anyumva kiretse yuko hari gihashuye mu Una kubiko jemeze neza. Ndiko tari kwanyizera ushaka iki. Ndabigenze gute? Okay. Shikanda guheke. Cyangwa imanzi ndakudigadi. Ekada je utanga ibintu byo kudigadigana. Uwo nabikora kanda kubisa. Hamambwira rero ni ngo kubera ndamubeshe ko ngiye kugura umuntu. Umva cyo ndondera kambura cyabi izindi ngorane. N'ubundi sinari nduteramo kuko arico nabonye narabonye, ahubwo hari ikintu nashaka kukubaza kandi ntumbeshe. Ahubwo mbaza kugira ngende. Ngize iminsi nyaga na musaza wawe ndamubaza uko mubanye na nyokwanyu, ariko akamisha. Ariko ubushize narabonye ko hari kitagenda neza mu rugo iwanyu, niyo mpamvu uyu munsi nifuje kuyaga nawe wowe nk'umukobwa mugenzanje umbwire uko bimeze. None ibintu yase ukubwira wewe mukundanye umva ko je no hava ndabikubwiye ariko gamana iyo hava bona ko ndikimena banga gikomeye. Oya ntabwo wowe ikimena banga kuko urabizi ko ndamukunda kandi yagize ikibazo nanje mba ndakigize. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kugira ngo menye ibibazo mwamufise, nimba arico ndabafasha ushobore kugikora kugira ngo nimukomeze kuguma mutesetse. Oya Daniel tubayeho neza cyane ahubwo ni hamwe ahari abantu hamurunturuntu kandi urabizi ahari abagore twamanipfuye hama bisigene bijya nyine wabonye bijya ryari shabu. Nimba ari neza kumenga na mahoro ufise umenga umusuma. Oya Daniel meze uko kubera ko nabeshe ntagira umuntu amenya ko turi kumwe.
nawe ubundi meze neza cyane nta kibazo ufise hamumbaze kugira ngende oya nta kindi kibazo mfise niwigiye sawa rero mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka mama ndagukumbuye cyane kurukundo wanyereka Mota ntubitwaze umukazi ego nibyo baransuzuguye mugabo ntuce ugenda ngo bakarire bave bibaza ko ntabateranije nasi umva nkubwire ye ntabwo narongoye ugusuzugurwa n'abana nimba bumva bashobora gusuzugurana bavuge ko bagiye gushinga urwabo bashaka kuba ngaha naho bagendeye ku mategeko nabahaye ariko Mota wibuke bajya ko ari abana ahanini sinkeneye kugenda kubakarira ahubwo bagenda ubahanure kandi ugabanya ayo mashavu ndeka ni njyewe menya ibyo nkora Gakara